Ushobora kuba ufise amafaranga waziganije ariko kibazo uti ni hehe no yashira kugira ndayinvestise kugira ashobore kunzanira inyungu ariko ukaba atanyishu uraronka. Muri video no musi rero turabahaye ikaze ni kuri Without Business tuza kurabira hamwe difference hagati y'ama stocks hamwe n'ama crypto. Ndaza kubereka neza itandukaniro rihari, ndabereke neza ukuntu iki canke kiriya gikora, ingene ushobora kuinvestisamwo mu gihe bigushobokeye, ndakwereke n'ingene ushobora kugira nte kwiga ikikubereye. Nkundira ndaguciremo ndakwibutse neza yuko dufise abahinga mu guhinyanyura ama website. Ushobora kuba uri ikigo cigenga, business, assurance canke ONG ukeneye website kugira ibikorwa byawe bibandanye vyaguka isi ibimenya. Turahari, abahinga bacu barahari kugira babigufashemwo mu kubakira urubuga website ruzogufasha ko ibikorwa byawe bimenyekana cyane ku isi yose. So gukorera ku giciro kitavuna, karibu abahinga bacu baragukorera website mu masaha atarenze 48. Turabahaye ikaze, muze murabe byiza atahandi byari bwigere biboneka muri kino gihugu cyacu Burundi, kuko abahinga bacu bafise ubumenyi atabandi bantu bafise kazi. Karibu rero ni kuri Without Business, muri kumwe na John nk'ibisanzwe. Ni kuri Without Business aho dusanzwe tugira ibiyago tuganira ku masuje atandukanye, peut-être ashobora guhindurira uyu canke uriya ubuzima. So rero utarakora subscribe, make sure yuko wakoze subscribe hama ugire na like ikiganiro gisangize n'abandi mu gihe usanze kiryoshe. Turabaha ikaze rero, reka dutangure tudatevye. So rero uno munsi hari abantu benshi bibaza bati stock market ikora gute, canke bamara no kwimenya bakibaza ati crypto market ikora gute. Hari n'abandi benshi mbere barasanga basa nk'ababisanisha, bibaza ko ari cyo kimwe. Bagusanga hari abantu bumva stock market bakumva automatiquement crypto, canke bumva crypto bakumva automatiquement stock market. Ariko icyo twamenya nuko ni ibintu bibiri bitandukanye gose, ntaho bisa bihuriye, kuko kimwe gifise uko gikora n'ikindi gifise uko gikora. None uno munsi rero ushobora kwibaza ati stock market ni iki? Stock market canke marché boursier twarabigarutse ko mu topic yacu y'ubuherutse, aho twabone hamwe yuko kugura stock ariko kugura une partie ya entreprise kanaka, no kuvuga entreprise ibiriko irakora, ibiriko irakura, ibiriko iratanga ama service canke ama produit ku bantu. Rero iyo uvuze uti ndaguze stock, ni nkaho ubuguze aga portion gatonya ko muri iyo entreprise. No munsi rero ushobora kuvuga uti ndaguze umugabane muri Apple nimwe ikora amatelefoni murayizi, canke muri Samsung, canke muri Microsoft, canke muri Google. Aho hose urashobora kugura ama stock market. Rero uti wunguka gute? No kuvuga iyo entreprise iduze mu gaciro, no kuvuga nawe nyene ama stock yawe nayo nyene aragera aho nayo nyene aduga, kubera entreprise iba yaduze, ugasanga nyimba igiye mu nyungu nawe uragiye mu nyungu. Mu yandi majambo rero tudatevye, stock market mu majambo make, canke kugura stock ni kuba ufise agaparti gatonya muri entreprise kanaka. Twihuse rero uti none crypto market yo imeze gute? Crypto ni nka digital asset canke les actifs digitaux, bandi nabo bakayita digital money. Abantu benshi bagita ubutandukanye, gusa yo aho itandukanye n'izindi nuko isa nkaho iri decentralisé, nta partie tiers canke igihugu usanga yegukira, no kuvuga iba iraho abantu bakayikoresha uko nyene. Tumaze iminsi tubona ibihugu byinshi biriko birayemera, biriko birazemera. Yizwi cyane ni Bitcoin. Biriko rero ibihugu byinshi biriko birashiraho amategeko aregula ama actifs digitaux. Hatanguye Amerika, jo bundi mu mwaka wahera Amerika yarasohoye itegeko risa nk'iriho uburenganzira nyene ama actifs digitaux gukora ku mugaragaro. Ariko hariho n'irindi tegeko bariko baratora muri no minsi
ryitwa Clarity Act ryo risa nkaho riracyari muri vuba rizoja muri Sena Americain, rivuye muri Sena Americain rije muri Assemblée yo muri Amerika, hama baritoye no kuvuga ama active digital rero azoba aronse urundi novuga ruhusha canke azoba aduze kindi kigero abantu batari bayamenyereye ko. So rero hariho n'ibindi bihugu byinshi no mu Rwanda baheruka Assemblée yaho heruka gusohora itegeko ryerekana ukuntu ama active digital menshi bazi nka crypto kuvuga amategeko ayagenga. Twizere yuko ni wacu naho nyine bo bariko baravyiga. So rero nayo nyene ukuntu ama active digital canke ayo ma crypto ko nakora nayo nyene urayagura hama aduza agaciro kajya mu nyungu canke amanutse agaciro naho nyine ugahomba. So rero nta company nta entreprise aba yegukira na active nyine umva ko ari digital. Mu yandi majambo rero icyo twosigara nuko crypto ni nka na active digital canke ama monnaie digital aba ashingiye hanini cyane ku cizere abantu bayafitiye hamwe no kuri iyo technology. Voilà. None uti rero itandukaniro rihari ni rihe hagati ya stock market canke crypto? Twihuse cyane stock market nuko ku kigero ca risk usanga risk itari hejuru cyane gose, ariko ku ma crypto canke ama digital asset usanga risk iri hejuru cyane gose. Bisigura iki tuvuze risk wumva volatilité? Tuvuze volatilité wumva yuko ama stock na ma active kenshi akunze kuduga cyane yihuse mu mwanya muto canke akamanuka cyane yihuse mu mwanya muto. Aho ndavuga ama crypto murababarira, ariko ama stock nayo usanga afise volatilité itari nini cyane, usanga amuvinga nyene bisanzwe nyimba ariyo 1%, 2% nyine usanga bigenda byitonze ntibyihuta cyane nko muri crypto. Ikindi naco twamenye nuko stock market ni classe d'actifs ifise imyaka irenga 100, no kuvuga haraheze imyaka 100 abantu ba trading ama stock market muri Amerika, hari ama bank amaze imyaka 100 trading muri New York Stock Exchange. Ariko crypto canke ama digital asset ni classe des actifs zifise histoire novuga ingana n'imya itarenza imyaka 15 kuko zatanguye muri 2009. Voilà. Kukijanye naho n'ama regulation no kuvuga ama stocks menshi, ama stocks mbere wanashaka teza kuba ari régulé, ama gouvernement ababirimwo abagaragaje kuraba ko hakurikizwa amategeko ukuntu abantu nyene bakora. Ariko itandukaniro hari nuko muri crypto kenshi usanga zitaraba régulé, atari ubu muri imyaka ya vuba ama gouvernement atanguye kuziregura ashiraho amategeko abigenga ingene abantu bayakoresha canke ndavuga cyane muri ico gihugu aho amategeko aba yatowemo. Hama rero kukijanye naho n'inyungu canke returns birumvikana neza yuko muri stock market inyungu ntiziba ari umurengera cyane gose kandi ziba ari nazitonya wanashaka, ariko ni inyungu umuntu ashobora kubona mu gihe nyene yashizemwo umutahe nyene ufadika. Ariko kuma crypto naho wumve yuko twavuze ku kintu ca volatilité, nta hantu ushobora gushiramwo amafaranga matonya makenya ariko ugasanga inyungu zibaye umurengera mu mwanya muto. Byumvikana yuko rero ni nkuko ni imbuga itayamuga abiri, nyimba ishobora kuduga cyane mu mwanya muto wumve yuko ishobora no kumanuka mu mwanya kumanuka nyine byihuse mu mwanya muto wumve yuko na risk aba ari nininya cyane. Accessibility rero ngene uzishikira kugira ushikira ama stock birumvikana yuko ubukene ico bita broker. Muri bukaneze yuko ngaha mu Burundi twabigarutse ko haheruka kuza Burundi Stock Exchange, ni agence iri ijejwe kuregura marché gukurikirana isoko ry'imigabane. Hama gacazere n'ababroker twarababwiye mu biganiro byacu biherutse. Rero ariko ku ma crypto exchange kenshi ntibisaba ko singombwa yuko ku ma crypto ni kenshi ntibisi ngombwa yuko ukenera umubroker. Hari igihe ukenera, hari igihe usanga biba d'une manière décentralisée, hari igihe usanga ukenera exchange ariwo twakwita umubroker muri crypto. So ibyo byose ni itandukaniro.
hama iyindi point ndashaka ko tugaruka ko ni kijanye na risk. Twabivuze stocks canke crypto hose harimwo risk nkuko harimwo na potentialité yo kuronka inyungu, ariko ku ma stocks co kimwe n'ama commodities kenshi usanga risk itari novuga nininya cane gose ugereranije no muri crypto, aho 50% move canke movement ya 50% usanga iri normal mu musi umwe, ariko ku ma stock kenshi usanga bigize bigenda nyene vyitonze mu buryo buri normal. Ikindi naco tutokwibagira kumensiona nuko bien sûr muri stock market ko bitamovinga cyane vyihuse gose, birasaba patience, birasaba kuba patient, birasaba kuba umuntu atahababukiye cyane ayo mafaranga mu mwanya muto, ubwo ukaba uri umuntu ari patient ukarindira. Ça veut dire n'ama investissement ukora à long terme, kuvuga mu gihe kirekire witeze urashiramwo amafaranga yawe ukarindira ari umwaka, imyaka 2-3 ama investissement yawe araho mugabo ugasanga inyungu zagiye ziduga. Ikindi rero twomenya naco ku ma crypto naho nuko riske ihoho ni nini cyane, hariho abasuma benshi, hariho abascammers benshi, abantu benshi bariba, ntiturira turabigaruka ko haraje bya beri dusemerera abantu ntibavyumva, haze n'ibindi byinshi ariko abantu ntibaba bashaka kuvyumva, ariko nayo mariske abarimwo. Hariho riske z'uko abascammers benshi baraza bakabwira abantu ngo investisse gucyanye ngo ibi ni crypto gusa, kwa kundi abantu usanga batafise ku bumenyi, ugasanga rero naho nyine biragizene birabagize ko ingaruka. Kenshi rero iciza c'ama stocks nuko abari régulé par ama gouvernement, no kuvuga ama gouvernement abizi, ariko ama crypto kenshi na kenshi usanga zitari régulé n'ama gouvernement. Voilà, nico twavuga ko kijanye na risk. Hama wewe ushobora kwibaza uti rero nk'umurundi no munsi uri kuraraba ino video uti ni giki wocagura, est-ce ncagura kugura ama stock cyane ncagura kugura crypto? Ibyo byose bivana kuri wewe, kuko iyi video c'est pas pour si muri objectif comme conseil financier, mugabo naho tuza tukakwereka tuti iki kimeze gutya, iki naco kimeze gutya, wewe ukihitiramo ibyo uba ushaka. So ariko nitwereka kumensioninga yuko crypto ziri très volatile, zifise risque nininya cyane, ariko naho nyene birumvikana neza yuko volatilité yayo uja hejuru kenshi usanga nayo nyene iri hejuru. Ntama ukeneye ibintu vyitonze bigenda buke buke byemewe n'amategeko, bien sûr urumva yuko ama stocks niho hantu hambere ho kuja. Hama nyimbura umuntu naho uvuga uti ndacari mushasha nta kintu ndabizi ko, byaba byiza utanguriye ku ma stocks ukamenya ukuntu bigenda, ugatangura ukavyiga ukuntu bigenda, hama mu nyuma ukazavuga ati okay ndatahura andi masoko ko ntakora, reka nje muri mu ma crypto. Iki naco tutokwibagira kumensiona nuko ushobora no gupratika ntuzenya diversification, ukavuga uti portfolio yanje ingana guta, portefeuille yanje ingana gutya, reka mfate une somme ndayallocating muri stocks, iyindi somme nayo ndayallocating mu ma crypto. Ibyo byose bikuva ko ni juste question de diversification. Voilà, hama ngende rero ushobora gutangura uno munsi biroroshe ku ma stocks. Uraja ko hari icyo bita aba brokers, urarondera aba brokers ukeneye kwinvestir mu stock yo muri ico gihugu. Yo mu Burundi hari aba brokers bahari, ukeneye naho kwinvestir mu stocks yo mu bindi bihugu hariho n'ama platform menshi, urashobora kuja kugenda kugira ama recherche. Hariho za eToro, hariho za Easy Equities, hariho za Trading 212. No kuvuga aho n'ahantu ushobora gutangura kwinvestir mu stocks mbere wanashaka à partir de $10. Bon, si wewe urafise kugenda kugira ama recherche ukaraba yikubereye, ushobora kwinvestiramo ajya ama stock yo muri Burayi, mu Amerika n'ahandi henshi hatandukanye.
Voilà, ikindi naco ushobora kuvuga uti biba byiza utanguriye ku mastock akomakomeye y'ibigo bikomakomeye nka Apple, Microsoft, ibigo nyene bikomeye bimaze kugira icicaro n'igihagararo mu bantu. Voilà, ku ma crypto naho hari ama platform ayo bita aba échangeur na nyene benshi barazi Binance n'izindi nyinshi, ariko naho nyene urafise uruhusha kugenda kugira ama recherche wowe nyene ukaraba iyo ubona yo kubera. So rero comme point de vue personnel novuga yuko byose harimo risk, ariko umuntu wese arafise uruhusha rwo kumenya uti jewe risk yanje ndayigeza hehe mu kuyiharura. No kuvuga yuko urashobora gucagura bivanye na risk uri prêt gusupporta. Sinje ngaho ndakubwire ngo cagura iki canke kiriya, ariko nje ngaho ndakubwire nti wewe urafise uruhusha kugira ama recherche ukagenda ukikagira ubushakashatsi bwimbitse ku buryo ubona wewe ikikubereye nico ubona co kuzanira inyungu zishemeye. Reka rero ndabashimire cyane kuba mwabanye natwe muri no video. Utarakora subscribe, siga subscribe. Ikiganiro nimba wakibonye guys, like nico nyene tubasabye, bituma ibiganiro byacu abantu benshi bibashikira, YouTube birekomanda. Si amafaranga tuje kubasaba guys, ariko ugize like biraduhimbara cyane, biraduhimbara, biduha natwe ingufu zo kubandanya tuba partager kuri ibi canke biriya usanga dufise ko ubumenyi. Nizere neza rero kuzosubira mu yindi video ikurikira. Mwari kumwe na John kuri We Talk Business. Bye bye, turabakunda cyane.